ubuhindi bwarandungikiye imbuto za mbuto zabo baba bacishije bita ama hybrids canke ama hybride siga rero ari wa nkebu yo mu specialist arambwira ati hariho intambara y'ibintu vy'imbuto kuri Afrika ugerageze ukaba ushaka kuzana projet ije gufasha ari muri Amerika nawe ugerageze uburyo bwose bushoboka urime imbuto atari izi z'abazungu atari zo mva amahanga twaraye tubonye ahubwo ziravamwo amavuta homme de changement ziravamo amavuta ku buryo batwitege hariya ko nabo nyene isoko yabo hariya yizo ziwabo bemera z'amahybride tugiye kubakubita hasi ku kibonobono cacu ego twaraye turonsa amavuta ego vraiment twaraye turonsa amavuta menshi cyane vyanteye intege no muvengano haguruka nkatamba dufatiye ku mavuta twaraye turonse mu biro 10 gusa vy'ikibonobono uharuye rero mu mahera aho uvuga ati none nk'umurundi nka Jeff ariko nk'amavuta yanibaza ko ari yayandi wa mugore yasuka kuri Yesu ngo yamusutse ko amavuta y'igiciro kinini je naza ko bari kibonobono kuko uravye ingena zimvye ku isoko mpuzamakungu ni kuvuga mwebwe ikintu mwe mugize ni nka agri business ba umurimyi mudandaza umurimyi gusa hacaze mu komisionera kugurire aje kwidandariza ibintu atazi umutayi wakoresha voilà nico gituma uje kugura imbuto ndagutegeka yuko hari mu mama aje ubunyene kuri biro we n'umuganga yapfuye kwinjira avuga je nyihera ayo mavuta tugende umuganga wa kera mu ntakuze atera inkuru tugende umuganga wa kera ayo mavuta akoreshwa iyo abamama baje kugira cesarienne babagiriye cesarienne niyo mavuta akenera umuvyeyi kuca afata kugira ngo anyaruke ku ariko nyene yabivuze amaterme ikorohegwa tukubera kujya kuntu baba bagize ati ayo niyo mavuta ku biro 10 inyungu y'ibihumbi 500 ku biro 10 gusa kwacuraba ibiro 10 ni ibintu bahuruye ngaho oye mu ishamba cyamva twakirimye naho aho rero ni ngaha ko ariho microfinance y'abantu aho nikora kandi bayishingiye none kuri 12 kuri 6 cyumva ico urendaza urandusha cyane no kwiyumvira umva ko ntaho nikora ibintu twatuzi ko bikora babandi bamazina tuzi urazi ko ndakwigira ko ibintu byinshi iyo ndiko ndakubona uko uraduga hariya muri ya misozi nkavuga ngo ya muhungu arondera iki utwereka ubwiza ingena abarundi twokora mbandi ko tubereka ko tubereka ama opportunity kandi ni menshi mu gihugu ariko benshi batazi yende ngiye Okay, yes, tubaramutse tubipfuriza amahoro y'Imana n'abantu maze hiyongereka amagara meza n'amafaranga. Nitwa Homme de Changement, reka kandi uno munsi ndabaye ikaze kuri Agaciro Media. Ndabwira ko ari cakinyamakuru beshi mwagiye mudutorera izina. Tabwa Agaciro Media ni platforme, ni shure rikarihiriza ubwenge abantu, ni shure abantu bavoma k'ivyiyumviro ndema butunzi. Rero uno munsi twagarakanye Monsieur David Kibonobono ayabona bonye baguma mwita Kibonobono mengo birakwanditse kataba vyanditse David gatugoye ikaze cyane ama mu tuyage twabonye ibibazo byinshi abantu bagenda barabaza nyuma y'ikigano duherutse gukora kumbure mu bihu muco mutanga umuco kugira ngo abantu bakurikira ibyo bumva ego murakoze cyane ndakora mukije One Homme de Changement na Jeff nyuma ya kamera ndaramukije n'abariko baradukurikirana kuri Agaciro Media nongera ndabashimira ikiganiro twaheruka gukora by'ukuri abantu benshi barakiravye mwanya muto kandi narafashe akanya gato ndagenda muri commentaire ndashobora kubona zimwe mu commentaire za hajya ururongo umwanya wo kurusoma ivyiyumviro bose cyane ariko nk'ibiganiro nk'ibi tuba twakoze ngakura Agaciro Media narosa kanya nashobora gusoma rero ari ivyo nabonye ko no kwihuta cyane gose uza kwishurako hama mugabo kandi cyo nongira ndababaze kubera iki abantu ibihumbi hafi 600 baravye ikiganiro hafi mu minsi 2 gusa mugabo nkaba nabonye n'abantu 1,000
bazana 12,000. Rero no musi naje kumburengira ntibarabibona neza kuko uvuze ngo ingumenga ngo binyanditsweko izina ry'ikibonobono gushika ubu yaba vyakunda nari kugenda hahandi murambona abakinyi abashabike b'umupira wa Vitaro iyo bariko inkino ziriko ziraba biyandikako gasanga bashize ko ibara ry'u Burundi rero na jewe cyane kumbura amatatuwaje narugenda bakancapa ku kibonobono kugira ndenganya abantu bose babone ikibonobono n'igiki kuko kubwanje ndumva kabisa ndiko ndaraba ingene ibintu bimeze ubushakashatsi tubananya dukora ku mavuta ku kibonobono amavideo atandukanye abantu benshi batandukanye baza batwereka ingene ikibonobono coba inyishu ku barundi rero ndumva kumenga no vyandika ko abantu bose bakabisoma canke nkabibateramwo nkababwira ati nimuze munyaruke urazga monsieur David birashoboka citwa impinduka canke rochangement sikintu kiba umunsi umwe mugabo umugani uraho dukonvenke dutahuze neza kino kintu yego kuko nibaza ko kuja mu mugambi iminsi yose nishitwa gufata risk no kurinduka kuko ntubuziti kizungu kijana kwijana nkuko nagitegura mugabo ni navyiza gufata risk mu byo tahura yego okay kubika abantu bose umva ko boza mu kibonobono okay kubika abantu bose numva ko boza mu kibonobono yego nkuko waruvuze ngo ni gufata risk sivyo ariko gushika no munsi mu ntango cagiye nkitangura mu mavideo y'ubwa mbere hajya nariko hava mvuga kumenga ni risk ariko je nkubu navuga ko umuntu wese naze mu kibonobono kubera navuga ko kizova mu mavuta ko twokerima tugikuremo amavuta ubu rero ya mavuta turayafise kandi twayashize ku isoko turabona ingene bayarondera turabona ingene none ni mwayakoze nicyo twayakoze turabona ingene bayarondera turabona ingene abayaguze ashitse mu Butaliyano badushimira bavuga ati murakoze cyane kubona turonse ayo mavuta yahora tuzimba ngaha rero ako twoja tuyagurira ino ubu tuzohora tuyagurira ngaho mu Burundi aho mu Burundi kandi twasanze aya yiwanyu niyo originale gusumba aya tuba twaguriye natiko ababo bace bashiramwo ibindi bintu ugasanga ni originale mugabo akanuka kubo originalite bagakuyemwo rero ni intambwe nziza kubona nk'u Burundi twoba tugiye kuronka iyindi produit canke ikindi kidandazwa kiri naturel kigiye gutuma u Burundi busubira kumenyekana kandi n'abana b'u Burundi tukaronka amafaranga none ikibazo rero ngaho yego nivyo ikibonobono kiri mu bitegwa njabuka amazi bitatu kuva na kera ngira ku badagi ku babirigi byashoka hanze no kuvuga ikawa icayi arico lote hamwe n'ikibonobono ari bitatu mugabo uyu munsi ikintu kesho ugira giro nk'isoko hanze ni ikintu baba limishije umwavu nuvuga ko nawe nyiri uri naturel yego kama umwavu kama yego none mwebwe nta mwavu mva ruganda birimo twebwe ubwa mbere ibi iki kibonobono tuko turagira nta nubwo ari cyo twarimwe ni cimejeje ibi ni bya bindi vyimeza mu vyimeza mugabo twahisemo kuko narababwiye ubuhindi bwarandungikiye imbuto za mbuto zabo baba bacishije bita ama hybrids canke ama hybride siga rero aba bantu bari muri hanze baci bankebura ari wankebuye mu specialist arambwira ati hariho intambara y'ibintu vy'imbuto kuri Afrika ugerageze ukaba ushaka kuzana projet ije gufasha ari muri Amerika nawe ugerageze uburyo bwose bushoboka urime imbuto atari izi z'abazungu atari zo mva amahanga tigenda ugerageza uburyo bwose urime izo mbuto zo ngaho nyene iwacu gusa nari mfise ubwoba bw'amavuta ashobora kuvamwo kuko ziriya mu kuziduhendereza cyangwa mu kuziduha ngo tuzirime batubwira ngo rima izi nizo zivamwo amavuta menshi menshi mugabo atari yandi byo kurakenewe cyane menshi urumva batubwira ngo ni muri mizi ngo mukarima ivyo ngo muzoca muhomba ngo ni muri mizi nizo zakorewe amavuta urumva kumbe rero akaje batubuza izizi wacu rero mu ntango je narumva iyo mpanuro ndavuga ati ibyo bavuga aba bantu nivyo reka turime ikibonobono
cyo ngaha iwacu. none umugani wabo nimba mukeneye amavuta kubera ko atarizo muca murima kugira muze muronke menshi. Okay. Rero ako kantu naje naca nibaza ko none nk'ubu tukarima ikibonobono gisanzwe ubwo ntituzova tuburamo ya mavuta. Nico gituma twaciye tubandanya rero ubushakashatsi tuguma turondera abafise muri twebwe mu itimu abafise ubumenyi. Urafise timu ijeje ubushakashatsi? Ego ndafise umugwi w'abantu twicara kavuga ati aha tugejeje twongereko hanyuma ndafise n'abampanura mu mategeko mu biki mu vya ekonomi kaca tuvuga toki ahare tugejeje tugende muri laboratoire tugende kugira turabe ibintu nk'ivyo. Rero nk'ubu za mbuto zacu iki kibonobono twahaye abantu ngo barime twakuye mu mashamba hariya za Bwambarangwe na za Busoni twagurira bene gihugu twaraye tubonye ahubwo ziravamwo amavuta homme de changement ziravamo amavuta ku buryo batwitege hariya ko nabo nyene isoko yabo hariya yizo ziwabo bemera z'amahybride tugiye kubakubita hasi ku kibonobono cacu. Ego twaraye turonsa amavuta ego vraiment twaraye turonsa amavuta menshi cyane vyanteye intege no mumengano haguruka nkatamba dufatiye ku mavuta twaraye turonse mu biro 10 gusa vy'ikibonobono. Uharuye rero mu mahera aho uvuga ati none nk'umurundi nka Jeff okay David ubushize mwadusigura yuko kugira muronke iritiro n'inusu numva kine gicupa c'igikinju cuzuye. Yego mwateganya ibiro 5. Uyu munsi kuri ubwo bushakashatsi mubandanije mwasanze bidashobora gushika hajya rero niho rero twatugejeje ariko kandi duharuye ko dukeneye cash twayibonyemo y'ikirenga ariko kuvyo twakoze ejo ku mavuta twaronse aha navyo ndakoranya abantu ndabahamagara muri timu nyene abo dukorana hajya ndavuga okay isige wewe gira nawe wewe imotereze gira turahabe khayelma nuko muraraba namavuta mubona ko je sinemeye ivyabonetse ahijoro ryose naraye ku mutima vuga ati birabahibi kuko ushize muri calculatrice amafaranga ubu mwashe musho gusanga dufate kugira uronke nk'iryo litiro n'inusu cyangwa kugira uronke asi litre ubu ukoresha ibiro bingahe vyizo grene zazo? Twebwe twakoresheje ibiro 10 mu biro 10 twaronsemwo amaritiro 3 n'inusu n'ayandi arenga kubera ntaragura byo bintu mva cyo gituma cyo tuyapakira. Kuvuga n'ubundi ko iritiro rimwe usanga ukoresheje nk'ibiro 3 yonyene. Nk'ibiro 3 ibiro 3 ego ibiro 3 nyene. Rero jewe kubera ko nari nsanzwe mvuye muri bimwe byo gukora amasabune mu mavuta y'imise. Ego tuca tugira rero kandi hari amavuta y'imise yo tuba twakoresheje imashine. Imashine ifise volt amajana 380. Wakoresheje rero imashine amavuta yose urayaronka. Mugabo aha dukoresheje amaboko amavuta yose ntuyaronka. Mugabo twasanze dukoresheje ahubwo amaboko niho turonka amavuta menshi asumba nayo dushobora gukoresha twakoresheje imashine mu mise. Turonka make gusumba yo twaronse dukoresheje amaboko mu kibonobono. Bisigura ngo ikibonobono kirimo amavuta menshi cyane gusumba ayava mu mise. Rero uronse quantité y'amavuta angana gutyo mu biro 10 wakoresheje amaboko ukibona ko wakoresheje imashine nto ushobora kuronka n'ayandi yiyongereye ko kurayo. Rero dufatiye kurayo aya mavuta ari mu mavuta azimvye ku isi. Ubushize mwaratubwiye ngo yuko igikinju cuzuye no kuvuga litre demi mwaba ko mugigurisha 350 ml. Twebwe ngaha donc iyo ni soko iri lokali ngahi waje. Ni izi ni mililitro 65 tuzidandaza 15 15,000 aho kazimbutse gose. Bobo rero nibarabe mililitro hariya bakunda kugira mililitro 100 canke mililitro 30 bace baraba bakompare barabe 65 baziguze 15 vy'amarundi mu madolare nangahe
mu mayero hose mu nangahe mayero hose nangahe hanyuma bace baraba rero izo baba baguze 30 nk'aya iwacu aya ashitse hariya yogugwa angahe uja gusanga twebwe ngaha tuyatanga nko ku buntu okay kuko n'abamaze kuyagura bakayashikana hariya ubwa mbere baradushimira bavuga ati mwebwe ni original iki nico kibonobono ca vrai twari dukeneye hanyuma ageze rero hariya bakaca bavuga aho iwanyu arazimbutse ahubwo twese tuzoyatuma iyo iwanyu uwejo wewe gatoya uwejo muri Amerika uwo mu mama yambwiye ati ndaryohewe cyane tahubwo hagezweho rero ubu ucu tubwira tuce turondera yindi societe tuce tumaza dushireho ibanze ikora amacupa donc muronka ama design gwanyu dukora icupa kubera icupa urana je nkunda gutekera muri iki kandi cyo sigwawe iki sigwanje mugabe ibintu ndabigira kugira ndabayo nakuyemo kuko ibija ngaha byo turabizi sivyo dutekera muri iki mugabo si cacu habuze ati ahubwo cyo turondera amapipa manini amasosiyete ngaha akora biya birudipe kugira tuzopakire tuce dushora ngaha kuri Amazon kuko hoho bagura neza cyane rero numunezero kubwanje mfise kuko nk'uwahora akora amasabune gusa gushika ubu ndabona ko naho ikibonobono no kirima ndakigeneye gukora mu isabune yo koga mbeye isabune nayo iravayo samavuta ariko nk'amavuta yanibaza ko ari yayandi wa mugore yasuka kuri Yesu ngo yamusutse ko amavuta y'igiciro kinini je naza ko bari kibonobono kuko uravye ingene azimvye ku isoko mpuzamakungu ari mu mavuta ya mbere azimvye ku isi rero nk'abarundi tuyaronse kandi tukayoronka ari menshi mu kibonobono c'iwacu ngahi busoni ni umunezero udasanzwe ahubwo kuba batariko baraza nca nibaza none muduhora ikivurema ahubwo ni munyaruke okay nivyo muriko murabahamagara mugabo kandi nubwo muriko murabahamagara mwaravuze ibiciro mwe mudandazako donc aya nganye ni soko riri local muravuga ni namwe by'igiciro mugura nabonye rero abantu bagize amakenga ati none ko numva ati twumva umugurisha bizimvye namwe mukamutugurira makeya none wumva koko abo ni wumva ko mingo ubaciye intege zo kubirima cyane urakoze cyane nico gituma kwera izo ngorane ndazizi ko bihari urana umuntu yashoye umutahe wiwe abakeneye inyungu nico gituma twama tubona abantu barima bakacagenda bakabagurira rumwe ariko ungene kibonobono oyo yubaswe ujya muntu yanditse bijya narabibonye naje ndanambwira ati ahubwo wangu uzoze tuyage twebwe rero twagombye gukuramo ico kintu cuko umuntu afise inguvu David jewe ncenza ngende gucinyiza umurimyi je navuze rero wewe wa murimyi reka gufata hectare imwe navuze ko yotwara miliyoni 3 yego reka ikuramo 200 miliyoni 200 yego na yarenga none harya kuri kuri ya donc numwimbo wa mbere umushuzo yego mwimbo wa mbere kandi je ndabona bikabandanya azorenga sivyo mwana navuze nti reka gufata izo nguvu wokoresha uri wenyene sizane muri koperative yego twebwe nta muntu arima atari umunywanyi ikinezera nuko uzoba yarimye ku mahera tuzomuha inyungu irimo ariko kandi twebwe tugurishije menshi si twebwe ni jewe nawe donc niyo societe donc n'abayirimo n'abayigize bose no muri iyi ni societe y'abarimye niwe abadandaje kare twahora tubona umuntu ari wacaza akakugurira akacagenda kudandaza menshi akunguka wenyene ariko ubu siko bimeze ni kuvuga mwebwe ikintu mwe mugize ni nka agribusiness ba umurimyi mudandaza aho umurimyi gusa hacaze mu komisionera kugurire aje kwidandariza ibintu atazi umutayi wakoresha voilà nico gituma uje kugura imbuto ndagutegeka yuko hari umama aje ubunyene kuri biro we n'umuganga yapfuye kwinjira avuga je nyihera ayo mavuta tugende umuganga wa kera ntakuze atera inkuru tugende umuganga wa kera ayo mavuta
akoreshwa iyo abamama baje kugira cesarienne babagiriye cesarienne niyo mavuta akenera umuvyeyi kuca afata kugira ngo anyaruke ku hari ukuntu nyene yabivuze mu ikoroherwa tukubera kujya kuntu baba babagize ati ayo niyo mavuta yarakenewe mu Burundi ati ni muyame muce mumpa n'imbuto nigire gutera twambwiye mama urakoze utubwiye amakuru yabitubwiye mu buryo bwagutse ni mwebwe twari dukeneye kugira mu bisigure ariko ntushobora kuja kurima utabaye umunywanyi kuko dukeneye yuko wewe ni waja kurima tuzoza tukugurire natwe bijya tukuguriye tuzoza tugiye guhingura canke tubishoye ijyanye ngo dukeneye turakeneye ko nawe yewe uzoba urimo donc inyungu rusangi twebwe ibi ni ibintu rusangi nico gituma ntaravyibagira no saba hariho abarundi bari bafise umutima wo gufasha bafasha biwabo kubwanje je nashaka yuko iyi mugambi wa kibonobono oyo babantu miliyoni tuko turarondera yaba ari nk'ivyakunda twari kurondera imiryango yayi nibita abantu aho nikora rero abantu nibavavanure n'ivyo canke bajya abantu basanzwe bafasha tuvuge vya bindi abashinwa bavuga ngo ni radaje ngo ni umugani w'abashinwa bavuga ngo umuntu hako wo muhifi imwigisha kwiroba okay kutazoguma ayiha kumbura igisho sekenereye jewe rero nshaka iyo abavyakunda nihaboneka abantu babagira neza umudishangement ubemwo na Jeff agaciro deja turimo ego murondere nk'abantu imiryango ntaho nikora 10 mubarihire 120 n'abandi bakore gutyo dukwiza ijya miryango umuriyoni jewe twebwe muri kibonobono oyo mutwizere nk'abana b'u Burundi tukeneye iterambere kiyo miryango yose ajya amahera mu bafashije baza kugura amakaye zana 12,000 urihira umuryango umwe twebwe gusa twikwiriza igitigiri dukeneye inyuma y'umwaka kumbure uwo muntu azoba asigaye avyigurira ivyo wahora inyuma y'umwaka nimba wo mufashije 120 bijya bihumbi byawo 12 umutangiye ngaha bizokwame bimugurira amakaye kugeza hako twe n'udufaranga dukeya kabisa ego kubera iki nico gituma rero nifuza yuko iyi mugambi ari nk'ivyo nakora nabuze ngira uburyo bwo kubashikiriza ayo makuru nanashatse ko umugambi w'abantu bato badafise ubushobozi bwo kurima badafise ubushobozi bwo kota amatongo kuvomera ku mafumbire n'ibiki umugambi w'abantu bato hanyuma muri twebwe tuce turonderamo abantu bafise ubuntu muri bo aya mahera bayakoreshe neza kugira ngo ibe inyungu kuri abo bantu bashizemwo ayo mahera bya bindi donc mu kirundi bavuga ko igiti cumye cegamira kibisi bica bishoboka rero noneho tutashizeho systeme so kugira ngo tugabanye bajya abantu banaho nikora turondera ingene twobafasha tutabaha ivyo bajya ahubwo tuba turondera ingene twobigisha gukora sinzi ko ndiko ndabisigura neza tubigishe gukora kugira nabo bamenye gukora ejo bakarore David nimba ndavyumva neza dufate bakunda gufata ko Bujumbura nk'iyabasirimu canke umuji donc nk'ahandi tuvuka ari yaruguru hariho batoya bacu tuba twarasizeyo hari bavyeyi bacu twashizeyo kuba dukurikira ariho ko muri n'abari mu mahanga basize bene wabo ngaha donc abo umuntu afite umwana w'umunyeshuri je ku migambi nabumvanye birashoboka yuko yoza nabashiramo n'imitahe ejo kumure munakene n'abakozi nta banyeshuri nyene bazoza gukora baca baba abo banyeshuri nyene kuko nk'ubu nk'aya mavuta ya turonse tugomba cyo tuyajana muri laboratoire barabe ingene ibirimwo sivyo turabe ko twoba twanihenze ko bari mu amazi nemba yo bakirimwo tuyakurumva muri laboratoire muri make ko ni projet nini y'igihugu itegezwa kwisunga amategeko yose amanorme yose asabwa gushika ubu tugomba dushinga twubaka uruganda gakondo iyengero ry'aya mavuta muri ico gihe namaze kubona turakeneye abakozi kandi tuzobahemba neza kuko aya mavuta ubwayo nubwo twobuma tukavuga ati rero navuze tuyakore mu isabune canke tuyakoremwo omo gusanca mpamagarira
ikintu numvanye gasape cyane sinzi umenga na Fabrice ati abarundi tugira ingeso yo gukunda ibyacu aya mavuta uyisize ukuntu bayavuga nk'ubu yaba nk'abarundi twese duhereye kuri wewe tuje dutangura kuza twirisiga aya mavuta yiwacu nyene twihinguriye ndako ngira ngo je ntavye imyizerere nk'iraho haho numvise ngo bayisize birashika donc nko badandaza ngo birashika bakiriye cyane ariyo umuntu sinza kumuvuga izina mugabo n'umuntu azwi cyane muri ino gihugu yaraje kugura no mavuta bayamurangiye uko nyene yaraguze uducupa tubiri aca ndongera ka audio arambwira ati burya ajya amavuta nayimotereje nsanga ati muri iyo misi je barigeze ku ndoga barandoga zibirozi kabisa byagomba bingandagure nagiye kwivuriza muri Kongo tikure iyo rero ajya amavuta ati bampaye amavuta ati hariya mu babembe muri Kongo hariya ati amavuta bampaye ati bambwiye nze ndayanywa nongereze ndayisiga ati rero nasanze najya amavuta no kuvuga ko yarafashe urugendo rwose ava ngaje kuyarondera mu mahanga mugabo atazi ko byukuri ariyo akatwe tukadandaza 15,000 15 mugabo bavuga ati aka ko ushobora kugukiza ingwara yoshobora gutuma wurira indege bakaja gukopera mu Buhinde amamiliyari n'amamiliyoni agasohoka kuri aka kantu hejuru yuko wewe wari kukagurira ngaha wari kukagurira ngaha rero n'abarundi ari amavideo menshi bandungikira hariho bene wacu b'abasoda bari muri za Central Africa n'ahandi uzonambwe ngwewe werega ngo twe ngaha turi ngo turi kumwe n'aba South Africa kumbe bo ya mavuta niyo bisiga uyo kumbe niyo bisiga kandi bo bayagura zimvye ahubwo dushiremo inguvu ahubwo ariyo murabona bahora babaza bagira mu commentaire nuko umwanya uhorugorana wo kuza boss umuntu arabishura babaza ati tubwire kino gitego citwa gute mu rurimi rw'igifaransa canke mu congereza tukigire kamari sace turabe okay nibaza ko twogena tukibabwiye ni ricin le ricin et le ricin bandike ricin bica biza direct baca bakwereka hari umuntu yarayaje cyambwiye ati ntibizokugorere cherche acama aka application kitwa ChatGPT okay kajya kuko reka cakaguha n'amadetaye ivyo gikora ivyo kimaze gutyo ya kajya rero ni ricin aba bavuga icongereza ni castor oil yandike castor oil acaza hanyuma ari amavideo menshi cyane yerekana icakora mu mubiri hariho n'amavideo y'abazungu usanga bariko barasigura ati Afrika bene wacu b'abanyafrika turabakunda reka tubamenyesha ivyo abakora imiti babahishije mumenye kino gitegwa cy'igitangaza gishobora kubavura ingwara zirenga 80 mutiriwe muraja mu bitaro mukoresheje ano mavuta rero nk'ubu ko kwisiga gusa muri jandi byo gukuza imishatsi muri bya bindi nabo mubizera ivyo rero byo kuvuga ati ngo nibibona bavuga ngo wisiga no mavuta naho bagutera ngo uburozi ngo upime itoni ngo ntibigufata hariho rero abizera ivyo twakuriye hariya twizera ivyo niba bipime rero babigerageze urumva bareke guma bagenda kugiye ku mupfumu consultation yonyene ari amahera utanga usanga asumba yo 15 woguraka ukasanga mbere aguhaye amavuta nyene kibono mugabo ivyo niko bavyizera sivyo ariko navyo birabaho rero aya mavuta nabwo twejwe cha dukoramwo omo tukaca tuvuga ati okay ubu rero nta omo izo kwinjira uvuye mu kindi gihugu dukoreshe omo dukoreye mu Burundi nyene y'abarundi ivuye mu kibono ni mitahe y'abantu aho nikora barihiwe na bene wabo babishoboye bamwe ndiko ndahamagara hanyuma rero ino mitahe reka nabo bantu nikora nabo tubateza imbere kugira mitahe yabo bave muri ubu bantu nikora dutangure basuzo turabashorera omo yakozwe muri aya mavuta ko aya mavuta ni menshi cyane ava mu biro 10 ni menshi kuburyo naraharuye nsanga tuyadandaje urabona aha sinzi nimba ari bangamenye mugabo je ndiko ndahamagara aho dukorana tuyapimye aya tuyapimuye uko tukapakira muri tuno ducupa n'utu ducupa tukadutumako tukashirako etikete ngaha hanyuma tugahemba abakozi tukariha imbuto ikiro naharuriye ku 10,000
tukariha abakozi batetse bahuye mu isekuro mu biro 10 tuguma tubona inyungu y'ibihumbi 500 mu biro 10 gusa inyungu ya 500,000 inyuma ya kamera uze kuza ndabikwereke ndabiguharurire umva mparuye ko ikiro apana twakiguze 5 twakiguze 10 tukaba twaguze inkwi uwahuye watetse amavuta tukaba twamuhembye ko aha twaratanze amahera hanyuma hoho tubangaje umva naharuye twose utwo tuntu twose tutukopo tu etiquette twoshirako kuyunguruza ku biro 10 inyungu y'ibihumbi 500 ku biro 10 gusa kwacuraba ibiro 10 ni ibintu bahuruye ngaho oye mu ishamba cyamva twakirimye naho aho rero ni ngaha bakubwira rero tugize amahirwe agashika nko kuri Amazon agashika kuri Alibaba agashika mu barabo hariya aha mu barabo ngaho za Dubai hariho abo batubwiye ati nimwa pave na kugira mwe muzoshake tubariho imbere tubahe ayo mukoresha twebwe gusa muze muradupakirira amapipa tuza twitorera ngaho dukora umuti rero jewe ngarutse kubereka ushakashatsi burabandanya twatoye amavuta menshi cyane ava mu biro 10 by'ikibonobona ashobora kudufasha nibanyaragase usezerera ubukene kabisa ego no kuri ejo sinzi kuzomerekeza ari umuntu yaduhaye hegitari 15 ibusoni ntimutinye ngo sezo ngo ngurumva ngo tugiye ngo kwinjira mu gihe cici muri make kuri mama sezo yose ego bivuze rero yuko kiyakiri ngo twatanze tariki 15 ukwezi kwa gatatu nikigutange utarazana ukwezi kwa gatatu cyangwa ukwa kane ukwa kane utarazana ivyo bihumbi 15 na bibiri jemba numva nk'ivyo nyine umuntu w'imimengo byo ukunda bazwi n'amahera make erega ome sinzi ko ndabivugiye kuri kamera urana nabijya twavuze ngo microfinance ngo dutanga ngo 250 yiki ayo mahera ni menshi ku bantu bafise umutima wo kwishira hamwe kubwiterambere nibaza nayo nyene 10-12 bakwira ujya muri yo none si miliyari 12 none microfinance ugira batwemerera hajya si muri yaridi umwe none mva ko tuzoba dukoze microfinance ntaho nikora ko nawe azoca yitwa ufise umutahe muri microfinance ko hariho microfinance y'abantu aho nikora kandi bayishingiye none kuri 12 kuri 6 okay uracumva ico urendaza urandusha cyane no kwiyumvira umva ko ntaho nikora ibintu twa tuzi ko bikora babandi b'amazina tuzi abaho cadre abantu bakomeye none mva ko ntaho nikora yemeye kwiyungana ntaho nikora mugenzi we ko nawe yogira microfinance ico kintu je naherekera ndakivuga injuro nyinshi ni guteje n'idogo ubukene naho kidogo ubukene n'abagenzi bacu bakidogo ubukene gutyo kandi duterateranije bwa busorosoro buca bukururunta amahero ico kintu Satbin bari ko arankurikirana ibintu biganiro yarigeze kubivuga avuga ati hari abajene hajya tubona umwe bambaye amakoti ajya amahera bashira muri bijya bintu bayateranije bokora company ngaha muri kino gihugu ku buryo bose yoci bahakazi akaca babacika ba millionaire mu buryo bugaragara sinshatse kubinjira muri business yabo ngomba kuvuga duteranije utwo duke dufise twokora ibintu ngaha bikomeye kora je nama mpera heza mvuga ati incabwenge gushika ubu turazifise ndazi turafise abana bafashe rutembe ikirere baja kwiga hariya mugabo bageze ngaha baca babura bwa bumenyi bwabo aho ico babukoresha kora nta mishahara koperative none y'abantu 30 mworoye impene urumva koperative ziri ngazorora impene zorora ku kwego rutoya none wumva wohemba umwana avuye kwiga i Londres ngo mukoresha biragoye mugabo tugize urunani najyamye saa 8 z'ijoro hari ibintu nako ndasoma nongereza ubumenyi muri bino bintu twiko turakora abantu ndabisoma cyane ndabingene bakora sanga kumbe hariya bo babazungu baragira ayo makoperative mugabo kaje bagira inani z'amakoperative naba inguvu Fenakobu ifise iyi ikopeke kubera iki bagize ubwenge bagira ikintu bita Federation
de Copec namba rijya Fenacobu Yego. bagize ikintu cyitwa federation wahora ubona mwebwe bamenyesha makuru muri iyo minsi iyo mwagize synergy y'ibimenyesha makuru amakuru yacashikira abantu benshi icarimwe rero iyo abantu bashize ingufu hamwe ntibiraba ngo ni bantaho nikora cyangwa ntibantaho nikora abo bantaho nikora haraho ushobora gusanga bariko barakoresha ibikomerezwa abafise za PhD kandi bari bitwa bantaho nikora ico tubura n'ubumwe rero jewe aya tuvuza arakwiye kandi ikiganiro tugikoze ku munsi w'ubumwe duhamagariye abantu kuza kugira ubumwe ubumwe bw'abarundi tubivuge gusa ku munwa ahubwo bushingire no mu bikorwa ibikorwa vy'iterambere twiyubake cyane cyane muze turimo ikibonobono uyu munsi n'amavuta ejo azoba ari n'ifumbire nikuri fumbire kama reka kumurengera ico kijanye n'ibindi bikomokamwo mwongira munzogaruka muduha amadetaye kuko umpaye akaryo arako nawe utoroshe uyarindira mwatubwiye amavuta ariko ndibuka ku nshuro ya mbere menyana nawe mwatubwiye yuko kibonobono kivamo n'ibindi byinshi bitari amavuta ko muri ico ngira n'ikindi kiganiro uzobama mundusangiza David je ndabashimiye uyu munsi dufise n'amavuta nibaze byari twatanze adresse nibadusanga rya ifu ya Kotebu ubu mbere turafise n'akabafure kaguma kavuga ivy'ikibonobono no kuri banyarutse twe turabana aho Burundi nga turaba patriote urazi ko ndakwigira ko ibintu vyinshi iyo ndiko ndakubona uko uraduga hariya muri ya misozi nkavuga ngo muhungu arondera iki utwereka ubwiza ingena abarundi twokora mbandi ko tubereka ama opportunity kandi ni menshi mu gihugu ariko benshi batazi iyindi ngiye mu ma opportunity ahari iyi ni yindi imwe turonke iyindi produit n'Uburundi made in Burundi kabisa Burundi babumenye uraziko nawe baye kubona umuntu ari muri Botswana avuga ngo wewe nukuri ndakwinginze ayo mavuta shira ko etiquette ucushira ko Burundi kwera ngo twebwe ngaha aha turi Botswana ngaho hepfo ngiyo tuvuze ngo Burundi ngo ntabwo bazi ngo ntabwo bazi yego okay nuko ndagushimiye monsieur David kuri bimushoye kudusangiza tushimira n'abafashe umwanya wose badukurikira twizere ko tuzohurira mu kiganiro c'ubutaha inahe ari nziza ibi turiko turavuga ni vyiza kuvyumva ariko ni vyiza cyane kubishira mu ngiro murakoze bari kumwe na Omdishanyuma bye bye